Haleluya. Ijambo fise rivuga ngo ubutumwa nyamukuru bwa Yesu inyuma yo kuzuka. Ni nkuko Yesu inyuma yo kuzuka atashotse yihuta kuduga mu ijuru ngo yigumireyo, uwo menga yarafise un message cyangwa ubutumwa budasanzwe yifuza kugenda avuganye n'abigishwa biwe. Hari ico yabona. Bamwe barashobora kuvuga bati umuntu yabonye makuba nkajya amaze kuzuka yovuga ati sinsubirayo, reka nikwepere mpunge. Ariko Yesu turabona yuko yagumyeho, ahubwo arondera kubonana n'abigishwa kuko hariho un message principal, ubutumwa nyamukuru yifuza kubashikiriza inyuma yo kuzuka. Nico gisomwa tugiye gusoma kuva muri Luka gice cya 24, Luka gice cya 24 gushika kuva ku murongo wa 44 shwa ku 49. Luc 24 44 à 49. Luka 24 kuva ku 44 gushika ku 49. Nashaka kubanza kubabwira iyi situation ngene yari imeze. Yesu amaze gupfa akazuka, si bose bashotse bamenya ko yazutse. Hariho rero ico bita urukurukuru rwasirikira aho hantu. Uno munsi ni umunsi twitwa ko Yesu, twibuka Yesu kuzuka kwiwe. Uyu munsi nk'iki gitondo nyene gushika no ku mugoroba hari urukurukuru rwavuga ngo mwumvise, harabavuze abagore badutangaje birutse bambwiye ngo hari ivyo babonye bitameze ukuntu ntitwari tubizi. Urukurukuru rwasirikira mu bantu rwari uko warubizi vyo bari vyo ni gihuha, ngira source. Hariyo demande de source ya sur ni yihe. Nico gituma Yesu atari gushoka yigira, yategerezwa kuza akibera source y'ukuri kugira ngo bamenyeshe un message tugiye kuvugana iri mu bintu bibiri bikomeye yifuza kubashikiriza. Icambere tugisoma kuva ku 44 gushaka ku 47. Badusomere kuva ku 44 gushaka ku 47, umve ico Yesu yashatse kubaganiriza. Arababwira ati aya n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe. Yingene ivyanditswe kuri jewe vyose mu vyagezwe vya Mose, no mu majambo y'abavugishwa n'Imana, no muri Zaburi bikwiriye gushika. Maze abungura ubwenge ngo batahura ivyanditswe. Arababwira ati niko vyanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi yuko ukwihana nuguharigwa ivyaha bikwiriye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose. Okay, usimbire kandi inyuma gato kuva ku murongo wa 13 gushaka ku 27. Urasa umurongo. Uwo munsi nyene babiri muri bo bari mu nzira baja mu mihana ahitwa Emausi. Hari nko ku birometero 11 kuva i Yerusalemu. Bavugana ivyabaye vyose. Bakivugana babazanya. Abantu babiri bariko barabazanya. Yesu bwiwe arabegera ajana nabo. Ariko amaso yabo atabwa mu ruhuni ngo ntibamumenye. Arabaza ati mbega ivyo mugenda murabazanya nibiki? Ivyo muvuga nibiki? Barahagarara baramuraba bijiriwe. Umwe muri bo yitwa Kileyopa aramwishura ati mbega ni wewe gusa, niwe wenyene watsindariye Yerusalemu utazi ivyabaye yo muri iyi minsi? Ubi Yerusalemu utazi ivyabaye muri ino minsi? Arababaza ati nibiki? Baramwishura bati ni vya Yesu Munyanazareti. Ni vya Yesu, ntibamenya ko ariko babwira Yesu. Yari umuntu avugishwa n'Imana, akaba umunyabushobozi bwinshi. Yari umuntu mwiza, umunyabushobozi mu vyo yakora no mu vyo yavuga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Ego.
nivyo uko abaherezi bakuru n'abashinganahe bacu bamutanze uzi ko bamutanze ngo acigwe urubanza rwo gupfa umviriza 21 bakamubamba kandi twari twishimiye yuko ari we azocungura abisirayeli twari twishimiye tuzi ko ari we azocungura Isirayeli kandi kigeretse ko ubu n'umunsi ugira gatatu uhereye aho ivyo vyabereye ivyizigiro vyacu vyazimye kuko ça fait 3 jours kandi n'abagore bo muri twebwe badutangaje hari inkuru twumva bazindutse baja kumva babuze ikiziga ciwe sinzi iyo caroye baraza baratubarira yuko abamarayika babiyeretse bavuga yuko ariho ico ni gikurukuru canke ni ukuri kandi na bamwe mu bari kumwe natwe bagiye kwirabira basanga biruko basanga iragaragara abo bagore basanga biruko abo bagore batubariye yego ariko we ntibamubona ikibazo nuko tutigera tumubona arababwira ati yemwe mwambura bwenge mwe muri mutabuna sans intelligence imitima yanyu itevye cyane kwizera imitima yanyu irateba kwizera ivyo abavugishwa n'Imana bavuze vyose umviriza mbega Kristo ntiyarakwiriye kubabazwa gutyo ngo abone kuja mu bwiza bwiwe ashobore kuja mu bwiza bwiwe atangurira kuri bose no kubavugishwa n'Imana bose ahantu twasomye ngo asubira gusubiramwo ahera kuri Mose kubavugishwa n'Imana ngo no Zaburi agira iki abasobanurira mu vyanditswe vyose ivyamwanditsweko haleluya icatuma Yesu aza kubwira ubutumwa bwa nyuma inyuma yo kuzuka kwari kugira ngo abantu batahura ivyanditswe andika ico kintu gutahura ivyanditswe vyari vyanditswe bivuga umuntu umwe kuva mu nyigisho za Mose kuva ku bahanuzi bose bavuga message imwe message ivuga yuko biteze umucunguzi benshi ntibari bazi yuko uwo biteze ari we nyene baramuraba amaso yabo yari ku ruhunyi ntibashobora kubona Yesu ntiyashatse kugenda atabasobanuriye ngo abugurura amaso Bibiliya ngayitwereka ngo il ouvrit murongo 45 il ouvrit l'intelligence pour comprendre les écritures arabugurura amaso ngo batahura ivyanditswe birabishe igihe abantu baba mwishengero bagatunga amabibiriya y'ubwoko bwose ariko badatahura ivyanditswe birabishe igihe ivyanditswe umuntu ari we bikoresha atemera ko ivyanditswe bimubwira ngo bimenyeshe Kristo uno munsi twe dukoresha ivyanditswe kubw'ama intere yacu ariko ivyanditswe Bibiliya itubwira ngo vyose vyakoranijwe kugira ngo bitumenyeshe Kristo uwamenye Kristo niwe yatahuye icatumye ivyandikwa vyandikwa kugira ngo tumenye Kristo iyo usoma Bibiliya mbega urabonamo Kristo n'umugambi wiwe mbega iyo usoma Bibiliya wironkera kamorale gusa cyangwa ubona umucunguzi ikibazo nuko twakoresheje ijambo ry'Imana les écritures kuko amaso yacu twazikoresheje nabi kuko amaso yacu yugaye Yesu afata umwanya ngo arabasengera kugira ngo amaso yabo yuguruke bamenye ko icanditswe cyose no babwira ngaho ivyanditswe mu gusura mu vyagezwe 18 kushika 15 kuva kuri 15 gushika kuri 20 bavuga ivyerekeye uzoza nk'umuhanuzi akomeye azovuga ijambo ry'ukuri ivyo byari vyanditswe mu isezerano rya kera muri Zaburi 22 na Yesaya 53 baravuga uguhanwa ukubabazwa kwa Kristo barabivuze imbere yuko biba muri Yesaya igice c'9 murongo wa 6 baravuga ngo duhawe umwana azubutware buzoba ku bitugu vyiwe azokwita umujanama igitangaza Imana y'ukuri Yesaya yabibonye imyaka 400 imbere yuko biba ivyanditswe vyose vyadusunikira kumenya Kristo wewe wamenye Kristo urakwiye kunywa gakoka haleluya
urakwiye kwihifana ukavuga uti ndagushima Mana ko wuguruye amaso yanje nkamenya wewe. Ivyanditswe ntibihari kugira ngo twinezerererwe, twiryoherererwe, turondere imirongo. Benshi bakoresha ivyanditswe nabi, uko ivyanditswe babikoresha kugira ngo barondere akantu kaza kubafasha kumara umunsi, guhera pression, depression ihahamuka rigabanuke. Ibibazo ni byinshi, reka ndondera akajambo ka raba mu Bibiliya mufise, muzosanga utujambo turi surinye ari twa tujambo muravyumva. Ariko ivyanditswe ntivyari byanditswe kugira ngo bize kuduha morale. Non, c'est pas la morale, c'est la vie. Et la vie iri muri Kristo. Ivyanditswe ufate ko ivyanditswe byatumenyesha Kristo. Mbega kutumenyesha Kristo. Hari ikindi gihe abantu dukoresha ivyanditswe kugira ngo twironkere ivyo dushaka. Dukoresha ivyanditswe, bamwe bakoresha ivyanditswe kugira ngo baronke ifaranga. Biragahera. Ivyanditswe nibihari kugira ngo twiryohererwe uko dushaka. Ivyanditswe bidusunikira kumenya Kristo. Haleluya. Hari umuntu yambwiye ati mukiri fiancé, umvirize ingene bakoresha ivyanditswe. Ati mukiri fiancé muguma musoma igitabo citwa Indirimbo ya Salomo, Cantique des Cantiques. Hanyuma maze kugira mariage hajya muri honeymoon muca musoma amapsome, mazaburi. Hanyuma inyuma y'imyaka 10 mutangura Apocalypse. Udashuje kandi udakanye ngira ndakuvume, ngira ndakudahwe. Urumva abantu bakoresha ivyanditswe. Aha ariko koresha ivyanditswe kugira ngo abwire ubakanye yuko hari ikintu kitagenda neza. Ariko ivyanditswe ngaha bariko batubwira ngo vyahumetse kugira ngo bitumenyeshe nde? Kristo. Iyo nsomye icyanditswe simbonemo Kristo mba mpuvye, mba naniwe. Icyanditswe kimenyesha Kristo. Iyo kivuga Kristo kivuga iki? Ngaha Yesu yabivuze, yavuze iki? Yavuze ngo byari byaranditswe ku murongo wa 46. Soma. Yesu abivuga avuga ati, arababwira ati niko vyanditswe ko yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu. Okay, Yesu yarakwiye kubabazwa. Hari gituma babazwa. Yarakwiye kuzuka, ariko imbere yo kuzuka banza kugira iki? Gupfa. Hari icyatumye apfa. Yesu yababajwe kubera ibyaha byanje. Yesu yapfuye mu kibanza canje. Yesu yazutse kugira ngo nanje sinze mpereyo. Haleluya. Abamwizeye bafise ubugingo budashira. Urupfu nta bubasha rukidufiseko, kuko urupfu niwo kwambura agakoti nk'ibandaniriza ubuzima. Haleluya. Ubutumwa bumbwira igikorwa Kristo yakoze. Yapfuye ku bwanje, yababajwe ku bwanje. Umviriza 47. Ubutumwa bumbwira, ubutumwa bwiza cyangwa ivyanditswe bimbwira ngo kandi ukwihana n'uguharigwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose, uhereye mu Kigobe ugashika muri Amerika. Haleluya. Uhereye aho uri, igikwiye kuvugwa n'igiki? Ivyanditswe bimbwira ngo ko yapfuye urakeneye kwihana. Ko yapfuye urakeneye kwihana kugira ngo ushobore kwakira kuri ubwo buntu wagiriwe. Abenshi bavuga ngo jewe simoni ico no kwihana, canke je ndi umuntu mwiza, nta numwe dushwana, nifitiye akantu kanje gusa nditahira muhira nyifatira hamwe na madamu hama tukaryama bikaba biheze. No. Si ubwo buzima. Ubwo buzima sibwo Yesu yaje kutuha. Yaje kudutahuza yuko inyuma y'ubugingo dukeneye gutegura ubugingo budashira. Birabishe uri kumwe nawe wawe, ariko ukavuze ko umunsi uri izina utazi muzotandukana ntimusubire kubonana. Abo ukunda, abo warihiye amashuri, abo bana bawe, abo wahaye ibyawe byose, hari umunsi mutazosubira kubonana. Kubera iki? Kuko utababwiye ngo bamenyeshe Kristo, bashike ku kwihana. Bantu mwubatse, himiriza cyane abo mwubakanye kugira ngo mugire umutima umwe imbere y'Imana, muze mubane
bizoba bibabaje kumva ko hari abagiye mu ijuru nawe wasigaye wenyene. Kubera iki? Ikibazo cyo kutihana. Ibi vyanditswe bimbwira ngo ukwihana no guharirwa ivyaha bibonekera muri Kristo Yesu. Nico gituma iyo nsoma ivyanditswe mbona ubuzima nkeneye kubamo par rapport ico Kristo agomba ko. Iyo nsomye ubutumwa bwiza bunsunikira ku gutahura igikorwa Kristo yakoze naco kikama kumwizera. Iyo nsomye nkibuka ko yazutse, name ndabwira abantu ejo bundi ni icatumye nagiye mu Buganda ndaba ahantu haba martiri na Mukono. Aba martiri aha nitwe na Mukono. Aba martiri bishwe bapfa bemera baraturigwa bahogwa izina rya Kristo. Icatuma bemera gushana igiki nuko bari bizera yuko hariho ubuzima inyuma y'urupfu. Nico gituma tudashobojwe n'Imana tutugurutsa amaso ngo dutahure ku buzima bwacu butagarukira ngaha, ibintu turashobora kubihindura tukaba abanyavyaha nk'abandi. Ariko ubutumwa bwiza bumbwira ngo hariho Kristo. Kristo yarababajwe, yarapfuye, yarazutse, naho urupfu ruzodushikako nituzoherayo tuzozuka. Haleluya. Kandi ngo tukiriho ubutumwa bwiza bukwiye kuvugwa, ukwihana no guharirwa ivyaha bikavugwa muri iryo zina ry'umukristo. Kristo Yesu si izina nkoresha kugira ngo niryohererwe, si izina nkoresha kugira ngo ndonke amapower canke ndonke amatitre extraordinaire. Biragahera. Izina rya Kristo nirituzana gutahura ngo kwihana no guharirwa ivyaha bibonekera muri we. Iyo nsomye ijambo ry'Imana rimenyesha icondi, rikansunikira kumurondera, gutunganya, kwihana no guharirwa ivyaha. Yesu yategerezwa kubanza kurindira imbere yo kwihuta kugenda kugira ngo asige bamenyesheje ati amaso yanyu kwirika kicugaye, kwirika musoma ntimutahure, ango acara basengera ngo amaso yabo yuguruke. Naba ba disciple biye Mawusi wahejeje kubasengera no kubaha mukate ngo amaso yabo aca ruguruka. Ingorane ihari igihe utaratahura cyangwa utaratahura ivyanditswe. Nabonye ingorane zibiri. Ingorane ya mbere, problème majeur, igihe udatahura ivyanditswe, icambere ubaho uri mu kuzazanirwa. Tu vis dans la confusion, le désespoir et la peur du lendemain. Ubaho uvise ukuzazanirwa, waracitse intege kandi utinya kuko utazi neza ivyejo. Iyo ni ingorane ndi kutamenya ivyanditswe. Kuko ivyanditswe bimenyesha ngo hari uwapfuye kugira ngo aze antegurire ikibanza mbane nawe. J'ai pas peur, sinkwiye kugira ubwoba bwa kazoza igihe ndi muri we. Rero kutamenya ivyanditswe nivyo bituma abantu benshi bishwe n'ibigwara bitobishe. Kubera iki? Kuko ivyanditswe bigihishijwe amaso yabo. Turakeneye gusenga ngo Imana yugurura amaso yacu. Iyo dusoma ivyanditswe tumenye ico Kristo avuga mu vyanditswe vyiwe. Ikindi ca kabiri kingorane, igihe umuntu adatahura ivyanditswe ntashobora kwihana. Par conséquent, ingaruka ni iyihe? Nta gakiza aronka. Umuntu umwe arambwira ati pastor ndashaka kuza, nabonye ko hari ikintu noshobora gukora hajya, ndafise talent zinizi ndashaka by'ukuri kandi ishengero ryawe ryo cari komera gose inje. Ndamubaza nti none waramenye Kristo, warakiriye Kristo? Abananyambwira ivy'ingabire na tara yiwe. Ngiyi ingorana abantu bariko babona talent, ingabire n'ivyo bakoresha, ariko ntibigeze batahura ijambo ryo kwihana. Iyo atakwihana nta gakiza. Iyo atagakiza n'ubugingo budashira mu rupfu. Ivyanditswe iyo ntabisobanukirwa cambaho ubuzima bw'ivyaha, mbaho ko nigombeye, nta kwihana. Par conséquent nta gakiza, kandi atagakiza n'umuriro. Naho ubufise ingabire zitandukanye kandi extraordinaire, naco zimaze igihe udafise ubugingo budashira. Ivyanditswe bimenyesha yuko hari ukwihana no guharirwa ivyaha kandi nkaronka ubugingo budashira. Haleluya. Ngiki cyambere Yesu yategeza kubabwira kwari ugutahura ivyanditswe.
uno munsi mbega turatahura ivyanditswe? Nimba dusenga, ndasaba dusenga Imana idufashe ngo yugurure amaso yacu, iyo dusomye ivyanditswe dushobore kubonamo Kristo mu vyanditswe, dushobore kumva ariko ratuganiriza, dushobore kugira umutima wihana, kandi natwe tubabarigwe dushobore gufasha abandi. Yesu kugenda atabatahuje ikibanza cy'ivyanditswe yari nka esheke, ariko yarindiriye kugira ngo afate umwanya, kuko bari mu kizazanirwa, bariko bumva inkuru nyinshi, ntibazi neza iyo ariyo, ntibazi inkuru iyo ariyo, ariko inkuru iyo ariyo Yesu yategezwa kuza kuyitangira abibutse ivyanditswe, abibutse mu bahanuzi ivyavuzwe, abibutse ivyavuzwe kuri we muri Zaburi. Zaburi iravuga ku vyerekeye kuzuka kwa Yesu, Zaburi iravuga ivyerekeye umucunguzi wacu Kristo Yesu. Ivyanditswe byose byavuga Kristo Yesu. Ica kabiri, Yesu message ya kabiri yagomba kubaha tuyibona ku murongo wa 48 gushaka 49. Nayise nti yategerezwa kubaha message yuko bakeneye kwambikwa ubushobozi bwa mpwemu yera bubaha gushinga intahe. Somere 48-49. namwe muri ivyabona vyo kuvuga ivyo. Rero ko mumaze kumenya ko ivyanditswe vyose mwatahuye ko ivyanditswe byavuga kuri jewe, bikavuga ku rupfu, kuzuka n'umubabaro wanje, hamu kwihana no guharirwa ivyaha bikavugwa mu izina rya Yesu. Rero hari ikindi kintu nifuza kubabwira, umviriza. Muri ivyabona vyo kuvuga ivyo. Vous êtes des témoins. Ndabahamagarira kuba ivyabona vyo kunshingira intahe. Umve ngira ndabarungikire ico data yasezeranye. Ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzokwambika ubushobozi buvuye mu ijuru. Ushikaho muzokwambika ubushobozi. Ico Yesu yashaka, yifuza yuko abamaze kumenya ivyanditswe bahinduka ibishinga nahe vy'ivyanditswe. Aho uri waramenye Kristo, ukeneye nompa gushinga intahe, ariko ukeneye guhinduka intahe. Gushinga intahe womenga bihagaze ku vyo mvuga, ariko kuba intahe bihagaze kuko mbayeho. Si duhamagarirwa gusa gushinga intahe, ariko duhamagarirwa guhinduka igishinga ntahe. Yesu arababwira ngo ivyo ntimubishobora, hari ikibashoboza. Ikibashoboza murindire, muzokwambikwa, muzokwambikwa le revêtement, muzokwambikwa ubushobozi bwa mpwemu yera, aho muzoshobora kumbera igishinga ntahe. Haleluya. Nico gituma iyo atabushobozi bwa mpwemu yera twaronse, iyo tabushobozi wambaye, ugira ubwoba, ugira isoni ryo gushingira intahe Yesu. Mbega nawe umva bamwe bavuga mbega nawe uri muri vya bindi by'ibirofa, vya bindi bari abantu batagira ubwenge. Oya, ndajayo gusa, rega no gucayo no kurengana gusa. Situation ya kino gihe ugufa kumviriza, aho umaze iminsi myaka warakijijwe muguratinya gushingira intahe Yesu. Ikibazo ni ikihe? Murindire. Yesu yavuze ngo murindire, muzokwambika ubushobozi. Igishinga ntahe, un témoin, n'umuntu ahagarara hagati ya parti zibiri. Mugabo parti zibiri hariho uruhande ahagazemo, hariho parti zibiri ziriko ziraburana, hariho impande zibiri zihanganye. Nivyo sivyo, nivyo sivyo. Igishinga ntahe rero kiza gushira habona uruhande ruri mukuri. Igishinga ntahe kirashobora no kubizira. Igishinga ntahe kibanza guduza ukuboko akarahira, ndagomba kuvuga ukuri, nta kindi atari ukuri gusa. Nintavuga ukuri ndemeye kubizira. Yarazi neza ko abagenda gushinga intahe, abahinduka igishinga ntahe bitoroshe, bazohura n'ibibazo, bazohura n'ibishaka kubica, n'ibishaka kubakuriraho ubuzima. Nico gituma iruhande yavyo yateguye kwambikwa ubushobozi. Haleluya. Ugushinga intahe oroshe, ugushinga intahe gushobora gutuma uvuga ngo nimba nawe uri muri bijya, nimba nawe wizera bijya, akazifini
ariko iyo wambitswe ubushobozi bwa Yesu urabandanya. Hari abakubwira bati nimba uzanye ivyo bintu ngaha ubuzima bwawe fini, akazi turugaye, canke nimba utemeye gukora ibi nibi promotion irahagaze, canke turagukuye mu kazi. Iyo utari uwambitswe ubushobozi gushingira intahe Yesu mu bihe bigoye, ugwa mu vyaha. Benshi bisanze mu vyaha kuko baraba ubuzima bakabona bati ubuzima buhava bungora, nibanyirukana ku kazi, nibankura kuri iki kigentere ntashobora kwironka, ninahagarika ca kigavu mpora ndonka, none nzorihira amashuri y'abana bo hanze gute kandi azimvye. Abenshi muri kompromi, ukwivanga. Ikibazo mugabo naho bakijijwe, ikibazo ni ikihe? Nuko Yesu yababwiye ngo kugira mu mbere témoin murakeneye kwambikwa ubushobozi. Abigishwa bari bakeneye kwambikwa ubushobozi. Nico gituma inyuma yo kuzuka kwiwe iminsi mikenya ngo bariko barasenga ngo bacabuzuzwa ubushobozi. Babandi batinya barahagara bashinga intaye ku munsi wa Pentecote bati ni mwebwe mwamwishe, ni mwebwe mwamwishe. Turiko tubabwira Yesu yazutse. Mbega uracafise ubwoba bwo gushinga intahe? Bigushinga intahe kwawe kugandukira he? Abenshi twitwaza ngo nta mirongo myinshi mfise. Hari wakubwiye kuja kuvuga imirongo? Abandi bavuga ngo sinzi kuvuga ubutumwa, je sindi pastori. Nibaguhamagaye kuba pastori, baguhamagaye kuba igishinga ntahe. Igishinga ntahe kivuga byo kizi, gishingira ntawe ukuri kurimwo. Nico gituma Yesu avuga ngo ni watinya kunshingira intahe imbere ya data n'abamarayika, nanje nzoshi. Niba ntinya kunshingira intahe imbere y'abantu, nanje nzotinya gushingira intahe imbere ya data n'abamarayika. Nukuvuga ngo turakeneye ubushobozi buduha gushingira intahe Yesu. Uno munsi bose bari muri Pasika, ibinyobwa biranyobwa, imfungurwa n'inkoko zirabagwa, ariko muriko muzibagira iki nimba mutari bishinga ntahe? Nimba tagishinga ntahe ndiko ndashinga, kwereka twambara neza tukaza ngo n'umunsi mukuru, ariko ntinya kuvuga yuko nizera uwo yapfuye kazuka kandi yampaye ubugingo akampa no kugororoka. Hari ivyo ntakora, ndi mu bundi bwami, hari ivyo ntabamwo. Iyo ntahe kwereka igora benshi, kwereka ikibazo cyo gutambikwa ubushobozi bwa mpwemu yera. Shengero turakeneye ubushobozi bwa mpwemu. Nico gituma Yesu yavuze ngo hari ivyo ntarakora, reka ndindire. Ndabona hari ibihuha byinshi ntibaramenya neza ivyabaye, reka ndababwire yuko ivyanditswe byose bivuga kuri jewe bashobore kuronka agakiza. Ariko inyuma y'agakiza icyo ndabagomba ko nuko bahinduka ibishinga ntahe. Ngoma nangirize hano. Mbega ijambo ry'Imana uno munsi turaritahura canke nitwewe turikoresha uko tugomba? Bamwe barakoresheje amajambo y'Imana kugira ngo bavume abandi, akarongikira amaverse mabi umuntu. Birababaje kuko ukoresha ijambo ry'Imana kugira ngo wishikire ku ntumbero yawe. Abandi bakoresheje ijambo ry'Imana kugira ngo bironkere umukate. Ibi byose nivyo dukeneye kwihanako, kuko ijambo ry'Imana ntiryazanywe no kurondera intere y'umuntu, ryazanye kutwereka Kristo ngo twihane ivyaha, ubuzima bwacu buhinduke, turonke ubugingo budashira. Kuri benshi ijambo ry'Imana riracahumye, turacahumye imbere y'Imana. Yesu arabasengera ngo ivyanditswe vyuguruke, buguruke batahure. Ica kabiri ababwira ngo genda rero mu mbere igishinga ntahe. Ahuza kuvira hano, mbega urafise isoni? Nimba ufise isoni byo gushingira intahe vya Yesu, urakeneye ubushobozi. Ndakeneye ubushobozi, kuko hanze igishinga ntahe nticoroherwa, ariko hanze barakeneye intahe yacu. Reka nsenga Imana. Mwami Yesu, duciye bugufi gose imbere yawe. Haleluya. Tuje Mana kino gitondo
tugusaba ngo udukuremo kuzazanirwa no kwihebura, ubidukuremo mu kuduhishurira ivyanditswe vyera ko bitumenyesha ivyizigiro biri muri wewe. Abenshi tubayeho twihevye, abandi ducitse intege. Ndasaba ngo wugurure amaso y'umuntu wese mu bari hano mu izina rya Kristo Yesu. Mana, kujya wakoreye bajya bigishwa bari mu kuzazanirwa, ndakwinginze ngo wugurure amaso y'umuntu wese mu bari hano yaje gusenga mugabo yihebuye atavyizigiro, ariko mumenyeshe yuko icatumye uva mu ijuru ukaza ukambara umubiri kwari kugira ngo ivyizigiro vyacu ntibibi vya hano, ariko dusubizwemo intege n'ivyizigiro vy'ubugingo budashira tubikiwe muri wewe. Ndakwinginze Mana ngo wugurure amaso y'umuntu wese mu baje hano hantu uno munsi, umutahuza ivyanditswe bimumenyesha inkuru nziza. Iyo nkuru nziza imutahuze ko akeneye kwihana no guhindukira. Nongeye gusaba Mana iki cya kabiri, ndagusaba ngo utwugurure amaso, maze gutwugurura amaso ukadutahuza igikorwa wakoze, uduhe kubibishinga ntahe, dukure mu bwoba, twambike ubushobozi bwa mpwemu yera, dushoboze Mana guhagarara tuvuga ibyawe muri ino si idashaka kuvyumva. Aho hari giteye ubwoba kinze imbere nkumva hari ibyo ntovuga, ndakwinginze Mana unyambike ubushobozi bwa mpwemu wawe, bunyibutse ko hari ivyizigiro bizima ntakwiye gukekeranyamo. Ndasaba Mana ngo wambike ubushobozi uwo wese bugusaba, maze ahinduke igishinga ntahe. Ntabwo ushinga intahe gusa, ariko wenyine ahinduke igishinga ntahe mu ngeso, mu nyifato, mu mvugo, uko abayeho bihinduke igishinga ntahe kivuga kugira neza kwawe. Intahe ivuga kugira neza kwawe, ubuntu n'imbabazi vyawe. Yesu, hindura imitima yacu, ubugingo bwacu ibishinga ntahe. Dukure mu mugwi w'abakristu bivanga, abakristu batari bo, abitirwa izina ryawe ariko atari byo tugenderamo. Dufashe ngo twihane by'ukuri, maze twambike ubushobozi buduha gushinga intahe bwoba. Ndasengera abigeme bari hano Mana ngo ubahe gushinga intahe, ubambike ubushobozi bwa mpwemu wawe, bahagarare mu bihe bitandukanye bagushingira intahe, kugira ngo isi imenye ko ari abigeme bakumenye. Haleluya. Ndasengera imisoro iri hano ntiyivange mu bidakwiye, ariko ubahe gushingira intahe, ntibarondera itunga ryihuta, itunga ritavuye kuri wewe, ariko ubahe kugendana nawe. Haleluya. Ubahe gushinga intahe, ubambike ubushobozi ubaha guhagarara no kuvuga ibyawe. Ndasengera abamama bari hano, ndakwinginga Mana ngo ubahe gushingira intahe abana babo, ubahe gushingira intahe ababanyi babana birigwana mu izina rya Yesu. Ubakuremo imvugo zitagira ikimazi n'imvugo zitagira mvura, ariko bashire mu ijambo ryawe rishingira intahe izina ryawe. Haleluya. Ndasengera Mana abapapa, abagabo bari hano ngo ubahe guhagarara neza muri ino si iri corrompu, muri ino si iri corrompu, ariko bahagararanye nawe, bashingire intahe ukuri, bakuvuge bemye, bashingire intahe izina ryawe. Isi imenye ko hari abakumenye. Imiryango ikomere ikomejwe nawe, abana bakure mu nzira yawe, bavuga izina ryawe, bashingira intahe izina ryawe. Yesu, turifuza kuba umuryango uguhimbaza, ukura mu gusa nawe, ukorera abandi, ushikira isi, ariko kandi wambitswe ubushobozi bwa mpwemu yera kugira ngo dushingire intahe izina ryawe. Urakoze Mana kugira neza kwawe, ubuntu n'imbabazi bikomeze kubana natwe twese mu izina rya Yesu. Twese tuti amen. Haleluya. Nabifurije Pasika nziza, ariko Pasika iba nziza igihe twahindutse ibishinga ntahe, igihe twahindutse ibishinga ntahe, igihe amaso yacu yugurutse agatahura ico Yesu yakoze. Mugende mubivuge hose.
abagore bavuye kuraba ibyabaye bagiye kubivuga hose. Urukurukuru ugwitwa ngo n'urukurukuru ruhinduka inkuru y'ukuri. Abasirikare bari bacunze nabo nyene ndisu baragerageje kubaha kugira ngo banume, ariko bagiye kuvuga ibyabaye. Uko biri kose ico duhamagarirwa no gushingira intahe. Ntibisaba kuvuga gusa, ariko birasaba kugenda nk'uko Kristo agomba. Pasika nziza, Imana ibahezagire.